ndabaramukije mwese abanywanyi ba Yaga Nawe TV. Uyu munsi naho ni wa munsi udasanzwe ikiganiro cy'akaranga. Musanzwe mubizi Yaga Nawe ibaye ngaha kubwanyu, ibaye ngaha kubwacu. Cyo tubasaba rero ni like, commentaire hamwe na partage. Nibaza ko atandi tuzosanga ibiganiro biryoshye uretse kuri Yaga Nawe, nacyo ikabashikiriza ibiganiro by'akaranga. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe twabazaniye ikindi kiganiro kiryoshye kitubwira imigani. Narandiriye rero duhere gutandukanya umugani n'ibitito. Umugani ni namajambo menshi canke make atwibutsa ukuntu abaho hambere bari babayeho, ariko mu migani mu bitito naho haba harimwo indirimbo barabyina bakaririmba. Icyo bihuriye ko rero naco nuko mu migani dusanga harimo abantu cyangwa gasanga harimo ibintu, no muri bitito tukabisangamo. Icyo bitandukanye ko nuko mu bitito baririmba ariko mu migani naho ntibaririmba. Umugani w'umunsi rero twabateguriye umugani w'umugabo n'umugore bashatse kwihorana. Harabaye umugabo akagira inka, uwo mugabo akamaturutse inka wenyene, akayitemera icarire wenyene, akayikama wenyene, akanywa amata wenyene, akongera agakukama se wenyene, amata akayanywa wenyene, ntaheko umugore n'abana. Umugore rero bikama byamubabaje iminsi yose, akamarondera ukuntu yo kwihora umugabo akabibura. Niho umunsi umwe yiyumvira ati reka nzogende kubaza umupfumu kumbure hari icyo yomfasha. Aragenda, umupfumu araheza amubwira ati rero kugira ngo utorere ingorane umuti inzo ngorane zawe, tora ubu buheko butanu, bubiri uzobushyire epfo mu ntango y'umurima w'uburo wawe, kamwe ku ruhande rwa mbere akandi ku ruhande rwa kabiri, ubundi bubiri uzubudugane ku mutwe, kamwe gashyire ku ruhande uru akandi ku ruhande urundi. Agaheko ka gatanu uzukabike uzogashyira mu gikemanyu uzimburiramwo. Umupfasoni avuga ati yego. Arataha, ashyitse ashika ko uko yabibwiwe, arafata bwa buheko bubiri bwa mbere abutwara mu ntango y'umurima, bubiri abutwara ku mutwe w'umurima. Niho rero uburo bwera bweze. Umugabo murazi ko abagabo kenshi bitanganya, aritanganiza aza kuraba umurima we ukuntu umeze. Ashyitse rero niho yashika ku ruhande rwa mbere avuga ngo wareze waburo we. Bwaburo nabwo buramwishyura buti nareze. Arasubira ati nzokurya waburo we. Nabwo bumwishyura buti nzoribwa n'umugore n'abana. Arasubiza ati naye jeho nawe uhebe. Aragenda ku rundi ruhande rugira kabiri rwo mu ntango ati wareze waburo we. Ati nabwo nareze. Ati nzokurya waburo we. Nabwo buti nzoribwa n'umugore n'abana. Arasubira ati naye jeho. Nabwo bumwishyura buti nawe uhebe. Araduga ku ruhande rwa mbere ku mutwe avuga ati wareze waburo we. Nabwo buti nareze. Nzokurya waburo we. Nabwo buti nzoribwa n'umugore n'abana. Nayo jo nawe uhebe. Umugabo arajumararigwa, ajumarariwe yumva intuntu iramurenze, arataha ashika ku mugore. Shikiriye umugore aramubwira ati wa mugo. Nawe ati saa. Ati warubitse twabwumva uburo buvuga. Mugore nawe ati ipu urabeshya. Umugabo n'indahira arashira ko ngo ni mama ntasanze uburo buvuga, washaka uzi tujane uhagaraye mu gisaka wumva ukuntu uburo buvuga. Umugore nawe ati hogi tugende kuraba. Umugore na wa mugabo baramanuka mu murima. Umugore asigara muri cya gisaka, wa mugabo nawe aramanuka muri bwa buro mu ntango ya mbere avuga ngo wareze waburo we. Nabwo buti yego nareze. Arasubira ati nzokurya waburo we. Nabwo buti nzoribwa n'umugore n'abana. Ati naye jo nawe uhebe. Arasubira agenda ku rundi ruhande ati wareze waburo we. Nabwo buti nareze. Ati nzokurya waburo we. Nabwo buti nzoribwa n'umugore n'abana. Ati naye jo nawe uhebe. Araduga ku ruhande rugera rwa mbere kandi ku mutwe avuga ati wareze waburo we. Nabwo buti
nareze ati nzokurya waburowe, nzoribwa n'umugore n'abana. Arabubaza ati nanje, ati nawe uhebe. Aca ku ruhande rwa nyuma rwo ku mutwe ati wareze waburowe, nabwo buti nareze, nzokurya waburowe, nabwo buti nzoribwa n'umugore n'abana, ati nayo jo, ati nawe uhebe. Wa mugabo arahitana umugore wiwe amubwira ati ntuvyiyumviye? Ati yego ndavyiyumviye. Baraduga barataha n'imuhira, baraguma ngaho, igesa riragera, wa mugore aragesa uburo bwose ashira mu gikemanyi, arashira ngaho. Ashize ngaho umugabo arasubiye aritanganya, aragenda araraba, arakoramwe avuga ati wareze waburowe, ati nareze, ati nzokurya waburowe, ati nzoribwa n'umugore n'abana, ati nanje nawe uhebe. Umugabo araheba aragenda, giye aratekana, ubugingo uburo bwumye bugeze gusya, wa mugore arasya, aracumba, ararya umutsima n'abana, ari mu mugabo wiwe, kuko uburo bwari bwaramuhakanye ko umugabo atazaburya ahubwo buzoribwa n'umugore n'abana. Bararya, umugore ararya umutsima, umugabo nawe abandanya anywa amata wenyene, aturutsa wenyene yanka, araja ngaho babandanya abana kwa kundi. Niko rero uburo buri mu guhera, umugore yabwira umugabo yigira inama yo kubaza impamvu umugabo anywa amata wenyene, aturutse inka wenyene, ayihicarire wenyene, akukamase wenyene. Umugabo we nawe amubwira ati uwayingabiye yarambujije ko atanumwe nzigera mpako amata, ati washaka uze tujane nze kumubaza wiyumvira. Umugore ati ugitugende. Baragenda no ku musozi hejuru, baraduga. Baduze bashitseyo, wa mugabo acavuga ngo nankana. Umwongora mwishura ati ati yanka wangabira, ntiwambwiye ngo niyanje jenyene, nzoyituritse ndumwe, nzoyiragire ndumwe, nzokukamase ndumwe, nzoyikame ndumwe, nzonywa amata ndumwe. Cyo bihetse, wa mugabo acabwira wa mugore ngo ho ntuvyiyumviye? Wa mugore ati ndavyumvise. Barataha, bashitse muhira, wa mugore abandanya arya umutsima n'abana biwe, abandanya babana kwa kundi. Wa mugabo nawe abandanya atunze yanka wenyene, anywa amata wenyene, ahiturutsa wenyene, ahicarire wenyene. Hanyuma rero niho bwa buro uwo mugore yarahaza umutsima n'abana. Musanzwe muzi ko mu Burundi bwa kera umugore ari we yategura umwaka w'uburo akawuhereza umugabo, umugabo nawe akawutanga mu muryango. Niho umugore yabona ko bitoba byiza ko umwaka wohera umugabo adatanze umwaka mu muryango. Aracumba umutsima, arahereza umugabo wiwe ati akira urya umwaka. Umugabo arakira wa mutsima, ararya, araheza araha n'umuryango wose bararya. Sije ntuhahera, ohera uwo mugabo yashatse kuba sumirinda. Umugani rero turiko turumva uratwigisha ko batubwira ko umugani ugana kariho. Nkuko tuvyumvise, twumvise ko habaye impande zibiri, bari babanye, umwe bakabana agenzanya n'uyundi, umwe agakama amata, akanwa amata wenyene, akarya n'amavuta wenyene, n'inka akayitegura wenyene, akayiturutsa wenyene, ntagombe ko ibikorwa biba hagati y'umuryango babikorere hamwe. Rero uwo mugani novuga icyo twigisha, ubwa mbere uratwigisha kubana neza, gusangira ibyo dutunze mu miryango. Twumvise yuko umugabo yabaye sumirinda, akagomba kurya ngo ivyiwe n'ivy'umuryango, ivy'umugore birimwa n'umugore. Na kare bavuga ngo uwo umugabo ngo nurya ivyiwe ngo hajya n'ivy'abandi. Uwo mugani rero aza kuduhanura ko twokorera hamwe, hama tukagira tugafashanya, ibyo turonse tukabisangira n'abandi. Uratwigisha kandi ko igihe cyose twomera amagabo, tukaza
turagira turaraba tukamenya yuko ivyo bandi batugirira na cyane cyane baduhenda tworondera ukuri ko mwarumvise yuko umugore yagiye gutohoza nawe akarondera ngo ukuntu yoshobora kwihora. Uyu mugani rero nibaza ko uratwigisha ikindi kintu na cyane cyane mu kibano ko tutokwihora. Mwarumvise yuko turumvise kandi ko umugabo yanywa amata wenyene, umugore nawe kugira ngo amuhane akajya umutsima wenyene n'abana bagaca batandukana mu muryango. Murumva ko nko mu muryango mwubatse bamwe wese bakimenya inkono y'uwundi akimenya inkono y'uwiwe, muba mwaramaze kuvana, bavuga ngo muba mwaragize divorce. Rero urumva ko uwo mugore n'abo bana hamwe n'uwo mugabo basambuye bakamwe bakagenda buje, mugabo akagenda buje ari mu muryango wundi akimenya. Ariko muri iyi minsi nibaza ko urugo ari babiri, uratwigisha ko ibyo umugabo arose yobishikana mu rugo bakabisangira n'umugore n'abana, n'ibyo umugore n'abana n'ibyo umugore nawe arimye yoheza akabizana mu rugo akabisangira n'umugabo n'abana. Novuga icyo umugani utwigisha nico. None rero ndasaba abanywanyi bayaga nawe n'abandi bose bazoshikira ibiganiro biryoshye nk'uko ko bodufasha kubisangiza abandi bataramenya yuko yaga nawe ngaha ku bw'Abarundi, bagire like, comment na partage. Wanashaka babandanye badusaba ibyo bifuza ko twabandanya tubagirira. Turi ngaha ku bwawe, turi ngaha ku bw'Abarundi, nabo babaye ku bwayaga nawe. Murakoze naho utaha. Ciao. Hamwe nayaga nawe TV, ubwenge niwo mutima, ubwenge niwo mutima.